None subire kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwa ikaze mu yagezweko ariko haravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndaza kukubwira amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, arayaba ariko haravugwa muri politike, inkuru zivugwa mu mutekano, ibitangazwa n'abategetsi ndetse n'ibindi vyose biba biriko biragaruka ko hirya nino yo mu bimenyesha amakuru ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi ngenda mbigushikiriza mu buryo buramvuye. Ukaba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi biba vyonze kuri subscribe twashirako inkuru igaca igushikira ubwo nyene ataguteba. Ano makuru yacu ndaza kugenda nyakubwira, ariko nimba utarafyonda kuri subscribe banza umanuke munsi y'ino video urabanditse ijambo s'abonner, nimba ukoresha YouTube y'igifaransa nayo wowe ukoresha YouTube y'icongereza urarabanditse ijambo subscribe, maze igihe cose dushizeko amakuru ajwa mu mbere bashikirwa nazo. Reka hano makuru tubanze tuyatangurire kuri ano makuru avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ayihuta. Leta igiye kugara ku mwaka w'ishure wa 2022 ushira uwa 2022 amashure shingiro n'ayakurikira amashure shingiro yose yuguruwe adafise uruhusha, nayo amakaminuza yose yaciye kubiri n'amategeko agiye gukurikiranwa mu butungane. Ivyo vyatangajwe mu nama shikiranganje. Bizokorwa gute? Ivyo ni bimwe rero mu vyapfudikiwe mu nama shikiranganje yo kuri uno wa mbere z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi 2022 yarirongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, mu gihe hariko hararabirwa hamwe urwandiko rw'umushikiranganje yajejwe indero n'ubushakashatsi rwerekeye ibibazo biterwa no kutubahiriza amategeko kw'abayobozi bamwe bamwe b'amashure shingiro yakurikira ishure shingiro na kaminuza. Bimwe mu bigaragaza kutubahiriza amategeko muri ayo mashure ngo ni nka yugururwa ataruhusha rwatanzwe, ayakira abanyeshure mu mwaka hagati ataruhusha rwatanzwe ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibindi ngo ni ukutubahiriza ibisabwa mu kwinjira muri kaminuza, kugurura ibisata no gutanga inyigisho atategeko shikiranganje ryabitangiye uruhusha, ugutanga impapuro z'umutsindo kandi itegeko shikiranganje ritemeje intonde z'ivyigwa, kutubahiriza amategeko kuvyerekeye itunganywa n'intwaro n'ivyigwa mu mashure ya kaminuza n'ibindi. Mu ntumbero yo kugwanya ivyo vyose, bimwe mu bigiye gukorwa akaba ari uguhana hakurikijwe amategeko ahari amashure yose yaciye mu makosa, gusubiramwo itegeko shikiranganje ribuza kwandika abanyeshure mu mashure yose iryo rikwije ibisabwa, guhana abajejwe indero mu bushikiranganje bafise uruhara kugira ngo izo ngorane zose zibeho. Kubwo abanyeshure batari bafise urupapuro rw'umutsindo rwa leta diplome d'etat bakaja kwiga ishure kaminuza ryigisha ubuvuzi biciye kubiri n'amategeko ryo mu mwaka w'ibihumbi 2013 ritunganya izo nyigisho, bazohabwa urupapuro rw'umutsindo rw'abahinga mu buvuzi rwo ku rugero rwa mbere AE, nayo kubize mu mashure y'imyuga batari bafise uburenganzira bwo gukora ikibazo ca leta bakaja muri za kaminuza inyuma yuko ibwirizwa ryo mu mwaka w'ibihumbi 2011 ritunganywa gushasha inyigisho za kaminuza rigiriyeho ngo impapuro zabo nta gaciro zizoba zihabwa. Ivyo rero akaba ari bimwe mu vyapfudikiwe mu nama shikiranganje yari yakoranye irongowe n'umukuru w'igihugu. Murumva ko rero bitaza koroha, nawe we ushobora kugira ico utanze nk'iciyumviro kuri ibi bintu bigiye kuba. Gusa sivyo vyonyene vyavugiwe muri iyo nama, kuko n'ibindi vyagiye biratangazwa. Nk'iyi nkuru nayo kubwiraho ubutunzi bwa leta bugizwe n'ibitimukiza amazu n'amatongo 17,545 harimwo amazu 372 apangishijwe, nibwo rero bumaze kumenyekana nk'uko biri mu rwandiko rwashikirijwe mu nama shikiranganje yo kuri uno wa gatatu. Umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta akaba yavuze ko menshi muri ayo mazu
ari amashure be n'ayakorerwamwo n'ibisata vya leta. Prosper Ntawuruwamiye akaba amenyesha ariko ko iyo nama yasanze urutonde rwose rw'amazu akozwe rudakwiye, akaba asigura ko vyavuye kuri bamwe mu bajejwe gukurikirana amatungo ya leta batatanze igitigiri cose c'amazu be n'amahera arihwa kuri ayo mazu akoswe. Uwo munyamabanga mukuru akaba ashikiriza ko kubijanye n'amazu apangishijwe vyibonekeje ko amahera amwe ataja kuri konti ya leta, kandi ko amazu ya leta akoswe atabungabungwa neza co kimwe n'ibikoresho birimwo. Ikindi ngo amasezerano y'ubukode ntiyubahiriza amategeko ahari. Kubwiwe rero kimwe mu vyo iyo rusansuma izofasha no gushira mu ngiro ikoreshwa neza ry'amatungo ya leta, nk'uko yabitangaje. Rero akamenyesha yuko amazu n'amatongo leta kuri ubu ifise biharurwa mu bihumbi 17,545 harimwo amazu 372 apangishijwe, akaba ari vyo bimaze kumenyekana nk'uko ari mu rwandiko rwashikirijwe mu nama shikiranganji yo kuwa gatatu. Turacariko turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi, ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ICTV. Mutarafyonda kuri subscribe ubunzu gafyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere mu bashikirwa navyo. Mu bindi biriko biravugwa, ibiza vy'isibe biri mu bituma abantu batayizabo menyisi ku bwinshi. Mu cegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira co mu mwaka 2021 kimenyesha ko mu bantu 1,038,000 b'impunzi abarenga 1,027,000 batayizabo bivuye kwihindagurika ry'ibihe. Ni mu gihe buri wa gatanu ruheshi uko umwaka utashe amakungu ahimbaza umunsi wahariwe ibidukikije. Mu itangazo ryasohowe n'umunyamabanga mukuru wa ONU asaba amareta n'amashirahamwe mpuzamakungu gusubiramwo amategeko ajanye no gukingira ibidukikije kugira ajane n'ibihe tugezemwo. Mu gihugu c'u Burundi ibiza n'isibe bikaba bituma abatari bake bata izabo, cane imyuzurira ndetse n'ibindi bibazo biterwa n'ihindagurika ry'igihe bikunda kwibonekeza mu ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi. Mu yandi makuru ariko aravugwa cane, inka 484 nizo zimaze kwandura ingwara yateye ibitungwa fièvre de la vallée du Rift. Iyo ngwara imaze kumenyerwa cane ngaha mu karere ka Afrika. Muri zo rero inka 114 zarapfuye mu ntara zitandukanye z'igihugu. Gusa umushikiranganji ajejwe ubworozi akaba yarabishikirije mu nama shikiranganji yakoranye muri ino ndwi. Iyo ngwara rero ngo ikaba imaze kwibonekeza mu ntara za Ngozi, Kirundo, Muyinga, Kayanza, Karusi, Cibitoke, Bujumbura n'Amakamba. Kubwo umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta, iyo ngwara yadukira ibikoko bivuye ku biribwa n'udukoko cane imibu. Abantu nabo rero bayandura iyo bariye inyama zidahiye neza canke bakoze ku maraso y'igitungwa canduye, kunywa amata adatetse hamwe no kuribwa n'umubu wariye igitungwa kigwaye iyo ngwara. Prosper Ntawuruwamiye akaba amenyesha ko umushikiranganji yavuze ko hakenewe imiliyoni zirenga 8 z'amadolari kugira ngo bagwanye iyo ngwara mu kiringo c'amezi 12. Ashikiriza kandi ko ingingo zafashwe ari nko kubuza ihanahanwa ry'ibitungwa bifatwa cane n'iyo ngwara, kugara amasoko y'ibitungwa no kubuza kubibaga mu ntara imaze kubonekamwo, hamwe no gutunganya neza ibijanye no guhamba ivyapfuye bizize iyo ngwara. Uburundi buriteze kuri uno w'Imana umukomiseri yajejwe ibibazo vya politike, amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa Afurika, Bankole Adeoye akaba azogendera igihugu c'u Burundi gushika ku munsi wa kabiri. Uwo mukomisiyoneri ngo aje kurabira hamwe n'inzego zirongoye igihugu ingene u Burundi bushigikira igikorwa
co kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu vya Afrika. Uburundi bukaba bufise inteko zagiye kugarukana amahoro mu bihugu vya Somalia na Centrafrique. Gusa mu minsi iheze nk'uko twagiye tubashikiriza makuru ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ICTV, twababwiye ko igitero ca Al-Shabaab cagabwe ku ngabo z'abarundi bari mu gihugu ca Somalia cahitanye abasirikare batari bake, aho imiryango ibandanya gusaba ko abapfiriye muri iyo migwano bose batangazwa, ariko hakaba hakiri n'ingorane z'uko nabo bashobora kuba batazwi neza bose, kuko hari ibiziga bimwe bitabashije kuboneka n'amakuru tubandanya kugenda tubatohoreza. Ivyo rero ni bimwe mu vyagendaga bivugwa cane irya nino, yoba mu bisata bitandukanye, mu bivugwa muri politike, umutekano, gateka kazina muntu, ubutunzi ndetse n'ibindi vyose biba biriko biragarukwa ko irya nino. Kugira urashobora mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tugushikiriza, fyonda kuri subscribe bashira ko inkuru ukaba mu mbere bashikirwa navyo. Abakengurukiye mwese abanywanyi bacu muri ko murakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu, mukanya ndaza ngushikiriza ibindi biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye, kandi hano naho mushobora kuronka amakuru yizewe kandi yagezweho avugwa irya nino atari ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV, mbonesha kure imwe rudende ibashikiriza amakuru abagezweko irya nino. Mwese nizere ko mumeze neza mu bihugu bitandukanye muherereyemwo, yoba bari ngaha mu Burundi, abari mu bihugu vy'ababanyi, bari ku migabane ya kure nko muri Amerika, Aziya ndetse n'ahandi hatandukanye. Mwese turakenguruka cane kuko ngene twereka urukundo mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Sanzihema hejuru ya chumana, Sanzihema hejuru ya chumana, Sanzihema hejuru ya chumana, Siduhe n'ugweno muyaga Sanzihema.